bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushima Mana, nje imbere yawe nkuninahaza kuko watugiriye neza, uduha agakiza kawe ku buntu, ndetse uduha na mpwemu yera atuyobora kandi atwigisha muri byose. N'ubu ndaguhamagaye mpwemu yera uzubane natwe kugira ngo dukore igikorwa cyiza gihimbara Imana kandi gifasha imitima y'abantu. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo hariho itandukaniro hagati y'ijisho ryizera n'ijisho ritizera. Haleluya. Amaso y'abantu babiri, umwe yizera n'uwundi atizera, babona ibintu bitandukanye. Ariko ndakwifuriza kugira amaso yizera. Haleluya. Niwagira amaso yizera uzohimbara umutima w'Imana kandi uzogirirwa neza, kuko umuntu atizera niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntashobora guhimbara umutima w'Imana. Rero ndakwifuriza kugira amaso abona ibyiza. Haleluya. No muri ibi byo ubona bidasobanutse, we ubona ibyiza biri imbere byihishije. Haleluya, haleluya. Niho uzokora ku mutima w'Imana, hama Imana nayo ikagira iki, ikaguhezagira. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu guharura igice c'14, dusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'9. Yoshua mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri cy'abagiye gutata ico gihugu. Bitabagurira ko impudu zabo, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati, igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu cyiza cy'agahebuza. Namba duhimbaye Uhoraho azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobajya bwa mutsima icabakingira cyabavuyeko. Ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mutinya. Amen. Haleluya, haleluya. Iyi nkuru ni inkuru y'abatasi 12 Yoshua yarungitse kuja gutata igihugu cy'i Kanani. Hanyuma bavuyeyo baza kuvuga amakuru. 10 baravuga bati nukuri igihugu twagiyemo ni igihugu cyiza, ni igihugu gitemba mu mata n'ubuki, ni igihugu kirimo ibyimbwa byinshi, barazana n'ibyo bakuyeyo. Atari ikindi kintu giteye ubwoba twabonye. Ati kirimo abagabo barebare b'abanaki b'inkomezi. Ati nukuri, ati twebwe batubona nk'inzige. Ati ntitwobashobora icyo gihugu, ntitwoshobora gucinjiramwo. Ati ntiduhirahire kuko botumara. Ngo abantu bararira, abantu bavuza induru, barihebura, baravuga ko Imana yabahenze. Baravuga ko Imana yabahenze. Ariko hacahaguruka abagabo babiri, abagabo bizera, Mana yanje. Barahaguruka ati tega amatwi tubabwire, tega amatwi tubahumurize. Ati ego igihugu, ati igihugu ni igihugu cyiza pe. Ati kandi nabo banaki barahari, ati nabo banaki barahari. Atariko nta kintu kimwe bafise kibakingira, nta Mana bagira. Ati twebwe ntituzokironka kubw'inkomezi zacu, tuzokironka ko turi kumwe n'Imana, kandi Imana yakidusezeranije, kandi Imana yavuze, kandi Imana itabesha. Haleluya, haleluya. Urumva ngo namba duhimbaye Uhoraho, ku murongo w'8, ngo namba duhimbaye Uhoraho azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho. Haleluya. Murumva ko umuntu atizera icyo Imana yavuze abagararije Uhoraho, abagararije Imana. Haleluya. Ngo kandi ngo ntimutinye bene ico gihugu. Wowe nawe uyu munsi hari umwasi ariko arakugwanya, Satani ariko arakugwanya, hari bigukikuje hirya no hino, nibo banake, nibo bene ico gihugu, nibo baganja huri. Ariko ndagira ndakubwira, no muri ivyo nyene ni wizera Imana, nta kizobuza kupeksa ugashika mu isezerano ryawe. Haleluya, haleluya. Nta kizokubuza gushika mu isezerano ryawe, we komeza wizere gusa. Amen. Karibu na Yoshua bakora ku mutima w'Imana.
bakora ku mutima w'Imana. Ariko mwumva abantu 10 badanye inkuru umva z'incamugongo, abantu barihebura. Kandi abantu b'Imana, ikintu maze kubona, abantu turakunda kwakira ibintu bibi. Abantu turakura kwakira ibintu bibi tukabyizera tukabiviva. Ariko hagira n'umuntu azavuga ibyiza kuvuga ngo ivyo byocane byogenda gute, igihugu cyomera gute, cyangwa umuryango wanje yomera biciye uyu yokira gute, yokizwa gute. Umva, Imana ni ikiza, si umuntu akiza. Haleluya. Kandi ijambo naryo ritubwiye nitwaba Imana itwishimiye. Imana niyo yabikwishimiye ikanyishimira, nta kintu na kimwe kizobuza ko idukorera ibyiza. Haleluya. Yoshua na Kalebu bazana ijambo ry'ihumure ngo kandi ngo ntimutinye bene ico gihugu ngo tuzobajya bwa mutsima. Urumva, heravuze ngo tuzonagwana, oya tuzobarya. Urumva, ngo tuzobajya bwa mutsima, ngo cyabakingira cyabavuye, ngo ariko tweho ngo Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ngo ntaco mutima. Imana yakoresheje abanyamibembe bazibiye, bakazibira Samariya, bakavuga ati aba bantu tubazibire ntimunagwane, bicwe n'inzara. Bose bicwe n'inzara ko ntibaronkene basohoka ngo baje kurondera ico barya. Imana iravuga ati reka mpagurutse abanyamibembe, bo bari inyuma y'igisagara. Haleluya, haleluya. Iravuga ngo reka mpagurutse abanyamibembe bari inyuma y'igisagara. Imana ngo Imana ni gitangaza. Mana, kubera iki tutakwizera ngo aba banyamibembe ngo bariko baragenda. Imana yamplifia urabona umunyamibembe ariko aragenda arasoboka kubera abariko arababara telma ko uturenge twiwe tuba twuzuye ibisebe, wana mana bayacikaguritse ari inyama. Urumva, Imana iramplifia utwo turindi twabo ikamenga ibintu ngo bihinda bikamera nk'amashara. Baravuga ati no ntibishoboka, ati uyu mwami ngere yahamagaye abandi bami baza kumufasha kuza kutugwanya. Ngo bariruka barahunga bati ibintu byabo ngaho. Babanyamibembe bari beyemeje bati twebwe ko dupfuye n'ubundi naco turiko turarya, ati reka basi tugende tuje muri aba basamazi Siriya, nibaduha utwo tujya n'amahoro, nibatwica n'ubundi twari dupfuye, mugabo tureke gupfira ngaha. Kumbe Imana yateguye gutabara ubwoko bwawe. Wari kubibwiye, murazi ko na Elisa yabivuze akavuga ati ejo, ati kwirembo Samariya, ati ibyo kujya azoba rijya nawe bivuga ubusa. Umukuru w'ingabo aravuga ati ibyo bintu byoshoboka gute? Ati Imana naho yotobora amadirisha y'ijuru, ati nivyo kumva. Mana, ndasenze Imana datarugira byose ngo iduha amaso y'ukwizera, niturabe ivyo tubonesha amaso, ako turabe kure. Umva, wihanurire ibyawe, bibwire ngo biragenda neza, ubivuga uko ubyifuza, ubivuge ngo nzobibona kandi nzobibonesha amaso, nzobigenderamo nkiriho. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo Elisa aramubarira, tumbe nkubwire, ati ndakubwiye ko uzobibonesha amaso yawe, atariko ntabyo uzorya kubera utabyizera. Samariya b'abanyamibembe bagiye bagasanga indya ziraho zirahiye, ibindi biraho, ngo baranyegeza bararya, ibindi baranyegeza. Baravuga ati oya tubaye igito mugabo, ati ngo tugende kuvuga inkuru nziza mu gisagara. Baragenda arabwira ati ingo nta musiriya n'umasigaye. Ibyo kurya ngo barabizana barabirundaho, babandi kubera inzara niki baragundana, ubundi aja kubabuza ati wamugabisha w'ingabo ati habereka ngo baramusiribanga. Yabonye ko bimwe umukozi w'Imana yavuga byabaye. Rero amaso uwizera aratandukanye. Urumva babavuga inkuru mbi ko bidakunda, ahubwo bakanavuga ngo batubonye turi nk'inzige, ntibanavuganye. Ariko
amaso yo gutizera ariha amakuru, ariha inyishu y'ibintu, avuga ibintu umva avuga ibipfuye gusa, ararema arafonda, ariko amaso y'uwizera, haleluya, avuga ibyiza, avuga ibyiza. ngo n'ishengero ribyumvise, urabona abantu dukunda amakuru mabi, tunezerwa n'amakuru mabi. Aba bagabo bababwiye ayo majambo ngo batoye amabuye bashaka kubatera, urumva? Ariko aho kumva amajambo y'ibyizigira ariko ava muri akanwa k'abakozi b'Imana, baza gutora amabuye ngo babice, guhama ngo ubwiza bw'uhoraho burabatwikira. Umve nkubwire, umuntu yizera Imana atwikirwa n'ubwiza bw'Ishobora byose. Umuntu yizera, yafise ukwizera, anezera umutima w'Imana, Imana nayo ikamugirira neza. Ico ndakwifurije muntu w'Imana, gira ukwizera, gira ukwizera, ureke kurabisha amaso nk'ay'abapagani, kandi usenga, kandi uzi ngene Imana ikora ibyo umuntu adashoboye, kuko ibyo ushoboye ntiyoza kubikora kuko uyishoboye. Ibyo udashobora ni byiza gukora. Rero ndakwifuriza ngo ugire amaso yizera. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana uri mwiza kandi ugira neza. Ndagukunda kuko wewe ibyo uvuze urabikora kandi ukabishitsa. Niyo rimwe na rimwe tubona ibisa n'imisozi tukabona umenga ntibyoshoboka, ariko ukwizera agenda abona imisozi yose irunduka imbere yiwe. Rero sengeye abakitse intege aka kanya bari bihebye bihebuye, basubiremo inkomezi zawe, basubire bakwizeye, kuko we ntuzi kubesha, ntuzi no kwivuguruza kuco wabuze. Shimagizwa muvyeyi mwiza, hama icubahiro n'amashimwe bibi vyawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.